Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitwire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi. Turi kw'izaburi y'104 tuyihera ku karongo ka 19 kugeza ku ka 28. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo uguhaya umuremyi. Yaremye ukwezi ngo kurange ibihe byagenywe, izuba rirazi igihe rirengera. Ushiraho umwijima ijoro rikaba rishitse, inyamaswa zose zikarimara zinyagara. Imikurira y'intambwe itontomera ico yubuye, isaba Imana ibyo kurya. Izuba rirarasa bigaca byegerana, bigaca bija kuryama mu burumba bwavyo. Umuntu nawe aca asohoka akaja gukora, akikenura gushika ku mugoroba. Ese ukuntu ibikorwa byawe ari byinshi Mukama, byose wabikoze mu bwitonzi, isi yuzuye ibyo waremye. Ngico ikiyaga kinini kandi cagutse cane, kirimwo ibinyogomba bitagira igitigiri, ibikoko bito bito na binini binini. Nico amato agendagenderamwo, ngico na ca gisato co mu mazi waremye ngo kihakinire. Byose ni wewe byiteze ngo ubihe ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Urabiha nabyo bikegeranya, urugurura ikiganza cawe nabyo bigahaga ibyiza. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Abana b'Imana, iyi zaburi y'104 twayitanguye, mugabo haciye umwanya munini, haraciye amezi abiri arenga, ariko nyene aho tuba tugejeje niho tugomba kuyibandaniriza mpaka igihe igitabo cy'amazaburi tuzokimara. Ijambo ry'umutwe rero twisunze canke tubandanya kwisunga riravuga ngo uguhaya umuremyi. Uguhaya Imana, uguhaya umuremyi. Umuremyi ni Imana yaremye isi n'ijuru n'ibiriko byose, yaturemye twese. Ubwo rero nukubandanya guhaya Imana. Twari twagejeje ku karongo ka 18, noneho tugiye guhera ku ka 19 akavuga ngo yaremye ukwezi ngo kuranga ibihe byagenywe, izuba rirazi igihe rirengera. Haleluya, amen. Imana ngo yaremye ukwezi kugira kurange igihe mbega ukwezi kuranga ibihe. Izuba rirazi neza ingene ribyitwaramo. Rero bana b'Imana, Imana irakomeye cyane. Imana yararemye ukwezi. Ukwezi irarema n'inyenyeri nubwo hano tutazibonyemo, ariko murazi igihe ukwezi ko kuba kumeze. Usibye ko ku bana canke ku bantu bari mu bihugu biteye imbere ushobora kumara igihe utabonye ukwezi. Mu by'ukuri nanje ukwezi ndakubona rimwe na rimwe bishitse nkaja hanze mu ijoro canke nkaba ndi mu bagenzi mvuze ati ndatashe bwije, akaba ariho shobora kubona ukwezi. Rero mugabo ukwezi kuriho, Imana yarakuremye. Nikimenyamenya mu bihugu bidateye imbere canke mu bantu bataba bakunze kuba mu mazu ngo babe bari ku matara, barazi neza ku kwezi hariho igihe kubonesha hasi neza ukaba wotora n'urushinge, n'igihe kugira igihe kutabonesha iyo kuriko ngo kurarenga canke imisi yako irikira irarenga kugira kuze kongere kuboneka bushasha, ibintu nk'ibyo. Ati izuba rirazi igihe cyaryo.
bana b'Imana niko kuri izuba rirazi igihe cyaryo. Izuba ntirishobora guseruka mu ijoro mu masaa 6 z'ijoro, mu masaa 5, mu masaa 8, oya. Izuba riseruka mu gitondo ku isaha yaryo, ririyizi kubera iki rirategekwa n'Imana. Amen, amen. Niko Imana yipangiye yonyene. Amasi ni menshi, abashakashatsi biyita barumenyi n'uyu mwanya baracyashakashaka ko boronki isi botuza ko abantu canke boza kubako, mbwa ntibirashoboka. Kandi niyo byoshoboka byo bari pirate, ntibyo bari ibyo Imana yagize, yatugiriye iyi si neza, ikayishira ku kwezi, izuba n'inyenyeri kugira tuyibe ko twisanzuye. Haleluya, amen. Imana rero yarakoze cyane. 20 haravuga ngo ushiraho umwijima ijoro rikaba rishitse, ngo Imana yashizeho umwijima ijoro rigaca riba, inyamaswa zose zikarimara zinyagara. Iyo umwijima imiketumye bana b'Imana, kandi rero nukuri iyo umwijima ubaye, ibikoko Imana yaremye nabyo buba bukeye kuri ibyo, bigatembera, bikisanzura, bikigina amatavu, bikanezerwa kuko ari wo mwanya Imana yabihaye. Rero bajya abantu bakora ibintu, turavye nko mu bihugu bimwe na bimwe biteye imbere, hari igihugu kihaye gukora ikintu, kiramanika ikintu mu kirere kugira mwijoro, ijoro rigeze rice rigira iki hame habona nko kumutaga. Ariko bijya byose ni pirate, no kuvogera Imana, no kononera Imana, nabo ababigira nakazi kabo. Rero kubera nyimba ukoze uwo muco muko, ibyo bikoko Imana yaremye navyo ngo biryoherwe, ko ibyo Imana yaremye byose yabihaye kubaho, ikabiha garanti yabyo nk'uko Imana yahaye garanti umuntu. Mwumva ibyo bikoko mu gihe ibyo ibihugu bikora ayo mashanyarazi nyimbara amatara yamabonesha, ibyo bikoko bizogira umwidegembyo, bizoca bibaho nabi, kandi ntidukwiye guhonya iby'Imana itahoneje. 21 haravuga ngo imikurira y'intambwe itontomera ico yubuye, isaba Imana ibyo kujya mu mikurira y'intambwe. Intambwe nyene n'ibikoko ngo iratontoma kubera icyo ziba zubuye, igikoko kigize, kuko mu bikoko Imana yarabiremye kandi irarema n'ingene byenyene bigomba kubaho n'ibyo bigomba kujya, nkuko n'urunyegera Imana yaruremeye ibyo kujya rugomba kujya. Icyo ari cyo cyose kibaho Imana yarakiremeye ingene kigomba kubaho, nkuko n'ibyo bikoko hari ibyo Imana yaremye kugira abantu tubige, ugihige, ugifashe, ukige. Mugabo ntidukwiye kubihonya, kuko mu gihe turiko turashaka kubikuraho burundu, twoba twinjiye mu mugamba atari wo, Imana ntiyo binezerererwa. Tugomba kubireka kuko mu by'Imana yarabiremye kugira tubane nabyo, iriha itegeko ryo kwidegembya ku mutaga, ryo kwidegembya mu ijoro, natwe abantu tukidegembya ku mutaga. 22 izuba rirarasa bigaca byegerana, ngo izuba ryatse rirashe bica byegerana, bigaca bija kuryama mu burumba bwabyo, ngo bigaca iyo izuba ryaca bica byegerana. Murumva rero abana b'Imana byegeranye bica bigenda mu burumba bwabyo, ubwo bica bija mu buryamo bwabyo, bikiryamira, bikarindira kumwijima uza kuza, nabyo bigatangura gufata akayira. Haleluya, amen. Dukwiye gushimira Imana gose, kuko ibikoko birakaze. Ibikoko birakaze, hari ibikoko bikaze bivuze ati ku mutaga twidegembye, byoca bija mu bantu, bikarya abantu, kuko ibikoko mu ijoro bibonye umuntu biramurya. Ubwo rero
ariko byubahiriza itegeko Imana yabihaye. Niko natwe rero twari dukwiye kubahiriza amategeko Imana yaduhaye. 2 umuntu nawe aca asohoka akaja gukora akikenura gushika ku mugoroba. Ngo umuntu nawe ngo aca asohoka ngo agafata isuka akaja kurima, agafata umuhoro akaza gutema, agafata nyimbari bijya byose amanivo n'ibindi akaza kubaka, agafata ikaye n'ikaramu akaja ku ishure cyangwa akaja mu bucama. Mbese kila muntu wese kubukeye aca afata akayiraja mu bikorwa byiwe agomba kujamo, kuko ariwo mwanya Imana yamupangiye. Ibirikana aravuga ngo ese ukuntu ibikorwa byawe ari byinshi Mukama, byose wabikoze mu bwitonzi, isi yuzuye ibyo waremye. Haleluya, amen. Murumva rero bana b'Imana 24 ngo ese ukuntu ibikorwa byawe ari byinshi Mukama, byose wabikoze mu bwitonzi, isi yuzuye ibyo waremye. Haleluya, amen. Ibikorwa by'Imana ni byinshi, isi yuzuye ibyo Imana yaremye. Ikira kintu cyose ni Imana yakiremye. Imana yararemye ibikoko, iraremye ibintu by'ibitungwa bikwiye no kubana n'abantu, bikumvira n'abantu, iraremera umuntu ibyo kurya agomba kurya, kandi n'ibyo bikoko yarabiremeye ibyo bigomba kurya. Igikoko rero kiriye umuntu yagiye kubwicokoza, iryo sikosa ry'icyo gikoko, nikosa ry'uwo muntu yagiye kukivogera ku masaha Imana itamupangiye. Rero twabonye ngo iyo bwije, iyo bukeye biragenda kwijyamira. Umuntu nawe ngo agaca atangura kuja mu bikorwa byiwe. Ubwo rero ngo akikenura muri byose, ubwo arabaja gusoroma bagiye gusoroma, arabaja suma mu isoko bagiye gusuma mu isoko, guteka batetse. Ubwo rero ibikorwa by'Imana ni byiza cyane, ni byinshi. Rero nuko abantu b'isi twasuzuguye ibikorwa by'Imana, turi gusuzugura ibikorwa by'Imana, tukitwara uko twishakiye, ariko impera ya byose tuzobyicuza. Impera ya byose Imana izobitubaza, twebwe tugira ibintu dupangira Imana kandi ariyo ikwiye kudupangira. Imana yaradupangiye ubuzima dukwiye kubaho mu isi. None byarahindaguritse, ibikoko aho byibera, abantu barafata amashamba bakayaturira, bakononera ibikoko. Ibyo byose birarakaza Imana. Hari ahantu ibikoko bikwiye kwibera, atawubivogera akabireka gusa bikibera. Hanyuma natwe abantu dukwiye, kuko abana b'Imana nimubona ndababwire, mu gihe abantu bafata ibiti bakabitema ahantu hose hakabugaragwa, ibikoko bitakibamwo, burya ubuzima natwe bwo tugora kubamo. Sinibaza ko ubuzima bwo kwendereye bukagenda neza. Rero muri icyatumye Imana irema ibikoko n'amashamba, irafise icyatumye ibirema kugira bidukingire tubane nabyo mubwo buryo. Rero umuntu yihaye kuvogera Imana, bamwe baranabifata bakabishira mu mapake, bakabikomera hamwe, bakabyorora ku buryo n'abantu bagiye kubiraba bariha amafaranga. Ibyo si bibi kumbure kuba bo bishira ahantu hamwe bakaza barabikontorora, mugabo bijya bindi bitagiriwe amahigwe yo kuja muri ayo marerero y'ibikoko, nyimbara amarerero canke se muri ayo mapake y'ibikoko, ntibakwiye kubituza no kuturira amashamba ku buryo ahantu harimo hose ibikoko bikabura iyo bija n'iyo biva. Bigomba kubaho, hagomba kuba amashamba aba muri ibyo bikoko. 2:5 haravuga ngo ngico ikiyaga kinini
kandi cagutse cyane ngo ngicyo ikiyaga kinini kandi cagutse cyane. Burya abana b'Imana ikiyaga ni kinini koko, hariho ibiyaga usanga ari binini sana byagutse cyane, kirimwo ibinyogomba bitagira igitigiri, ngo kirimwo ibinyogomba bitagira igitigiri. Rero mu biyaga habamwe amafi y'ubwoko bwose, habamwe ibikere, habamwe imisereba, iminyororo, iminyororo nyimba ari iminyororo rantunga narabyibagiye bimwe ko nyimba ari uko ntakirima imisiba basi harabamwe imisiba hari n'iminyororo, hari n'ibindi byitwa imisundwe bigufata kirinze kigufata biba ingorane. Ibyo byose ndabyibuka kera, nyimba ari kera mu myaka 30 iheze. Nyiri umukobwa narajyana n'abandi bakobwa mu mfunzo gushikura ubukangaga bwo kujishamwe ibirago byo kuryamako canke turyamako. Rero nkabona iyo misundwe ijyana, harabamwe inzengaruzi. Rero mu biyaga habamwe ibintu byinshi Imana yishiriyeyo tudakwiye kubihonya abana b'Imana. Ese ko abantu biborohera gutema amashamba no konona ayo mashamba bagatuza ibyo bikoko, ko bitaraborohera gukamya inzuzi n'amafarimo n'ibikoko biyarimo ngo babituze? Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Hari aho abana b'abantu bagerageza aho bageza, muga hari n'ibindi badashoboye. Hari ibintu rero dukirimbira ko twumva ko byoroshe tukabikirimbira ko, hari n'ibindi tudashobora gukirimbira ko kuko ari banga ry'Imana. Rero turakwiye kuza turubaha Imana mu bintu byayo, ntitukigereke ku bintu by'Imana ngo tuyononere. Iyo turiko turonona ibikoko, iyo turiko turonona ibintu Imana yigiriye neza, tuba turiko turihenda. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ngico na ca gisato cyo mu mazi waremye ngo kihakinire, ngo ngwico na ca gisato cyo mu mazi ngo Imana yaremye ngo kihakinire. Sinzi ko yoba ari imvubu canke yoba ari ingona, mugabo ngira ni ingona. Ingona iba mu mazi, imvubu iba mu mazi, kumbure harimo n'ibindi bikoko binini tudashoboye kumenya canke tutarabona, nkuko nzi nyene ko hari ibindi bikoko nama mbona ku mateleviziyo biba mu mazi. Ariko icyo gikoko kinini kigisato Imana yaremye gira ngo ni ingona. Ingona nayo murazi ngene imeze, irotse umuntu ushaka uburuwo uri bwigusuruza w'ibiro 400-500. Murazi mwisi hariho abantu bafise ibiro 400-450, ngira mbere n'uwose akashaka hari w'ibiro 500. Murazi ko hari abantu babaye banini bagenda bakaza barabakata n'inyama kugira barabe ko bobapunguriza. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Icyo gisate cyo mu mazi nacyo ngo kirahakinira. Urumva rero ibintu byo mu mazi nabyo biriryoherererwa iyo byibereye mu ayo mazi. Imana yo mu ijuru idure gutahura cyane. Byose ni wewe byiteze ngo ubihe ibyo kurya byabyo igihe kigeze. Ibyo byose si icyo gisate cyo mu mazi, si ibyo binyogomba bitandukanye biba mu mazi, ngo byose ngo ni Imana yabiremye, kandi ngo byose byiteze umukama kugira Imana ibigaburire. Imana izirabigaburira abana b'Imana. Imana rero irabigaburira igihe cyo kubigaburira kigeze. Urabiha nabyo bikegeranya, urugurura ikiganza cawe nabyo bigahaga ibyiza. Imana ngo irabiha nabyo bikegeranya abana b'Imana. Imana irabiha nabyo bikegeranya. Imana ikugurura ikiganza cyabyo nabyo bikakira bikajya bigahaga. Niko kuri rero Imana iramenya
ibyo bikoko byose yaremye, ibyo bikoko byose biba mu mazi, Imana irabimenya irabigaburira. None rero twoca tuvuga tuti nyimba Imana yaremye bijya bikoko ikabigaburira bikabaho, twebwe abantu Imana yaremye ikaduha ubwenge bwo gukora ikintu ibyo bikoko bitokora. Imana yaduhaye ubwenge bwo gukora impuzu twambara. Imana yaduhaye ubwenge bwo guteka, bwo gukora amamodoka, bwo kugendera mu mamodoka, bwo kudarayivinga. Imana yaraduhaye ubwenge bwo kuva mu gihugu kajoja mu kindi. Imana iratwitwararika cyane, Imana iduha ibyiza. None iyo Mana igaburira ibyo bikoko ikabyitaho, kuki twebwe abantu tutabona urukundo rurenze Imana yadukunze? Kwitakugiza igikoko, kwitakugiza imbeba, kwitakugiza impene cyangwa inka, ariko Imana yakugize umuntu, iguha ubwenge ngo ubukoreshe kandi uyubahe. Mbega umuntu ngo aremwe mu ishusho y'Imana, ngo Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, imwishushanijeko. Dufise agashusho k'Imana, kubera ko none twebwe tutubaha Imana ngo tuyubahire, yuko gusa yaduhaye ubumuntu, yaduhaye kuba umuntu, ahubwo tukigira ibyo twishakiye. Noneho mu bwiza Imana yaduhaye, bana b'Imana, jewe byari igihe mba ndiko ndiraba canke mba ndiko ndaraba umuntu nkiyumvira nkavuga, nkaraba ukuntu Imana yaremye umuntu mu maso, nkaraba ukuntu umuntu avuga, nkumva ari ibintu bisigwa mu bwenge, nkaraba ukuntu none bajya abantu bapinga Imana ngo ntibaho. Kubera iki bapinga Imana? Kubera iki dusanga Imana yararemye umugabo na Bibiliya ikabisigura uko yamuremye, Imana igacire mu mugore, Bibiliya ikadusigurira uko yaremye umugore, kandi gaca ibaha ku bana, kandi umugore n'umugabo bakabyara ari uko bahuye. Kuki atakindi, kuki Imana itaremye uwundi muntu mu yindi shusho, cyane nyimba uyu ari umuhungu, uyu n'umukobwa, uyu nawe tuvuge n'umuntu, sinzi ukuntu novuga no mwita, ariko gusa nawe ubirabye abo bantu babiri barasa, bakoze kimwe mu bihimba. Niho Imana yagiye itandukanya umugabo, iramuha kutagira amabere, umugore imuha amabere. Imana iha umugore kwibungenga inda akabyara umwana, umugabo ntabyo yahawe. Ibyo byose tubyibaze bana b'Imana, kuko naho umuntu yoteka ibuye rigasha, nta mugabo atwara inda, kiretse babandi bagira iby'uburozi by'amangetengete bakamuroga, cyangwa umugore w'umurozi agahionda umugabo akaba ari wayitwara. N'abandi bariko baragerageza bya bindi by'amangetengete byo gufata imbuto bakazishira mu muntu, wenda bakazozishira mu uwo mugabo, canke hari n'uwo bazishizemo, ariko naje gusanga ari umugabo yari yarigeze kuba ari umugore, nyuma aza kwihindura umugabo. None bana b'Imana, mwumva abantu bari gukosora Imana, abantu bahemukira Imana, mwumva mu bwenge bwacu tutacanganikiwe. Abantu rero muri iki gihe twese benshi tumeze nk'abacanganikiwe, usibye Imana yo mu ijuru yonyene. Uri kuraraba ibintu biri mu isi, ukaraba iby'abana b'isi twikoza, ni bake uwopima mu mitwe yacu yosanga ari bake bagifise hakiri zimeze neza, ziri ku murongo mwiza.
umuntu wese agwana no kugira ibintu byo gupinga Imana kandi ntibamenye ko Imana itwirekeye bana b'Imana ni Imana itwirekeye. Reka audio tugeze ngaha, iyi zaburi turayibandanya tuzogeza ku karongo ka 35. Umukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.